Yamani ino ni Fresh TV 257 ni mu rugendo turimwo tuzunguruka igihugu hafi ya cose. Aha turi ni ku mutumba wa Matongo, ni muri komine Matongo n'ubundi vy'intara ya Kayanza. Je nariko nditemberera mbona imirima uburyo ishuritse. Yoza yuko Prince Kiza ariko arabimfasha mwabibona. Inyuma yanje hari umurima w'amashu. Amashu? Amasho mu Kirundi. Ubona yuko kabisa ni komine isa neza isharije, ntiworaba kandi ino ni imwe mu makomine agize intara ya Kayanza yimbuka cane, afise ibintu vyinshi novuga amariye ino ntara. Nibone je mu mwanya muto namaze kwironkera abajama. Umbwiye witwa gute? Avuga gose we nawe. Edi. Edi we, Edi no musi ntiwagiye kw'ishuri? Avuye. Wavuye? Uriye kumuraba ninde? Ni papa? Ni muzehe wawe ujya? Ni papa? Ni papa? Ujya muntu kumuraba watinye nini? Edi wiga mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Ndagufi uyu munsi mwizi raba hariya. Uyu munsi mwize iki? Ibintu vya A I U O M mwarabirenganye. Ubu mugeze muri Edi. Agukubita. Muriko muriga imperekeranye? Aha, mugeze kuyivuga gute? Dwe. Dwe? Dwe, tuvuge dwe twagiye. Dwe, dwa. Dwi. Dgu. Dgo. Dwe. Wow. Arabize Dede araciye ubwenge. Hariho woduha iryungane dushobora gusangamwo dwe. Gerageza. Abonye uraciye ubwenge ahantu noniko. Umva bavuze dwe twa dwi twu iryungane rero dushobora gusangamwo dwe. Edi uranani? Idwira. Idwira. Edi idwira kirabaho gwe. Idwira. Ongera ugerageze. Canke mwize ndwe. Ni ndwe canke ni dwe? Dwe uzikurane ntako ndumva ijambo ririmwo dwe. Jarantwengeje ngitwira. Reka maze ngane n'undi ari buryo bwanje. Turazogaruka nanje natwe ijambo ririmwo dwe. Nkoku ari muga Edi ntacyomenya. Kutwibira ni Kirundi. Kutwibira. Edi ko naritoye jewe. Kutwibira. Canke kutwibira bivana nuko bavuga. Ndabonye abandi bantu ngo mu ndamusepfa. Yo. Kandi wejeje kurya ibijumbu. Watujyanye. Ni sawa. Ndamusaba ari abantu. Urazi uje tuvuga? Ngo ndabaramukije. Bari ababiri. Ndabaramukije. Vuga. Ndabaramukije. Bakunzi. Ba Fresh TV. Bareka bicire mu nakibazo. Bakunzi. Ba Fresh TV. Aha, witwa gute rero wewe? Fere. Witwa? Fereri. Fredi yarabari. Fredi uno munsi ngo ntiwagiye kw'ishuri canke warahevye? Nasibye. Wakayo. Fredi urasiba kw'ishuri? Uwo munsi papa arakwica. Wasibijwe niwe yakubwiye ngo siba? Nawe wiga hajya kuri epe wambwiye yitwa epe? Ekofo Bukiranzuki. Wiga kuri Ekofo Bukiranzuki nawe? None ni kica gusibisha? Mukanya mugome ngaha murandirimbira indirimbo mukunda. Turi kumwe n'umugentleman nawe nyene wewe urabona yuko ari karakura umwe mu bana kabisa. Je nabonye bashobora kuba banaciye ubwenge. Bitwa gute? Girubuntu Emmanuel. Emmanuel. Kandi Emmanuel wewe ni wowe mwana wa mbere muhira? Ya je nahise ndabibona. Mugende wanyu. Uri umuhererezi? Ijya mfura yanyu ni yindi sikebi Bujumbura? Ya. Yiga hariya. Yiga he? Mu Kayanza? Burarana. Ibubanza? Burarana. Yiga mu wa kangahe? W'12. Wow, kabisa. Uvuze witwa Emmanuel? Wiga he? Hajya. Kuri Ekofo Bukiranzuki. Ekofo Bukiranzuki. Uri kuri wiga mu wa kangahe?
gatandatu. Mu wa gatandatu. Ko yahejeje none ukiri muto uraciye ubwenge. Uheruka kuba uwa mbere ryari? Uheruka kuba uwa mbere? Niho ugeze uba uwa mbere kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu nturigera uba uwa mbere na rimwe. Yego. Aho wigeze kuba hagufi wari wabaye uwa kangahe? Gatandatu. Ndumva uragerageza. Wigeze kuba uwa gatandatu ubu naho wiga mu wa gatandatu urumva yuko ari ibintu byiza cyane. Wewe Imana niyabandanye igufasha mu mashuri yawe wifuza kuzoba iki? Wifuza kuzoba iki? Sinzi. Nta kintu wumva ushaka kuba? Sinzi. Egira ushaka kuzoba nk'umusoda, ushaka kuba umuganga, umwarimu ni iki kikuryohera? Umva wowe iki? Umwarimu. Ushaka kuba umwarimu. Wewe ushaka kuzoba iki ni waheza amashuri? Umwarimu. Nawe ni umwarimu? Nabonye ashaka kuba ikindi kintu. Dushaka kuzoba iki ni waheza amashuri? Umurima. Aya mashumise mbona ko ari ayuwa. Ngo yipfuza kuzoba umurimyi ni yaheza amashuri. Kandi je mbona yoberwa no kuba umusirikare. Okay, ubu ni mumbwera akaririmbo mukunda muri no minsi mwaba mwumva ku radio tukaririmbana. Wowe ukunda akarimbo kavuga gute? Wewe wariye n'ibigori wahaze none uribagiwe n'indirimbo kubona. Wagiye ukunda iyihe ndirimbo? Emmanuel nawe ukunda iyahe ndirimbo? Ico mbonye co abana b'imatongo. Je nibaza ko B-Face atavuka muri ino komine. Kuko simbona abantu bazomusubirira abana bo mwino. Ni bande bazi kuririmba turimbane? Ngo basi muramutsa abantu ngo turamutsa abantu. Baratinya kabisa. So naho twari duteramiye mwabumvise abana beza, abana biga ni ku mutumba wa Matongo muri komine Matongo urumva yuko biba binitiranwa niho Fresh TV yariciye gatoya turavuga duti reka tubanze tuganire tubandanye tubona uko ugwaruka rubayeho no gwaruguru ntitugume mu gisagara gusa ariko duce no mu micungaro hirya no hino turabe ukuntu biba bimeze ni mu rugendo runini cyane mwaratubonye turi Ingozi tuganira n'abakinyi ba film twaciye mu Kayanza mwarabibonye for real vuba muratubona n'igitega mu bikorwa mvabwenge tugiye kubehera mu mizi turabe ingabire ziba ziri no mu bana batoya nibaza yuko zobandanya kubikunda ewe gaye Ediwe turabonanye Bwana Edi turabonanye good wambwiye witwa Fere. Okay dusezeye bari abantu ati turabonanye good manu tuzosubira turabonanye nitwagera i Bujumbura tuze tubabwire ngo iki tuze tubabahere yambu twongere tubahe n'intasho nyuma yo kuganira n'ibibondo mwariko murabona tuyaga ni kuri wa mutumba wa Matongo ni muri komine Matongo nyene vy'intara ya Kayanza tuhasanze umutama w'umuhumure turabe hano gatoya tuganire turabe mugabo turashobora kuyaga wongera nda mutama mwitwa gute nitwa Papias ngowe n'ubusa umuntu akuraba urabiriye yego iyi Matongo usanga yiswe Matongo uri ngaha nyene nawe wasanze hitwa kunyene yego nabakuze imbere yanje hari hitwa Matongo uno munsi kino gice turimwo sinzi uko wabimenye intara utanyerera barabimenye ayo makuru yamenya gute nenda kurikirana radio bavumvise ku radio nk'ubu ratonze agasoniteke akaradiyo ufise kirwa kameze n'ubuhe bwo ni soniteke nyene nabitoye kuronka udupire rero si ibintu biba vyoroshe wowe uraturonka vyoroshe gamutaho ndashobora kugurisha nk'igitoke nubwo n'umutama ntagikora okay twariko turayaga rero turaba uburyo imirimo irashuritse Matongo isa neza imwe mu makomine nk'ibintu by'ivyamwa baravimbura cyane nubwo ahantu duhagaze bitagwiriye gose mwebwe hano mu kibano mubaye ikintu c'imyaka canke indya kiracaboneka gose
mwaka indya i- iby'umusaruro by'ukuri ndabironka eh ibiharage nta mbuto buranteragira bihitira bivuze yuko utagifata nk'agagunira ugiye ku isoko oya guhaha imbuto oya eh oya nk'ubu mu mirima yawe hari iki ibintu bibonekayo umuntu yoronka cyane cyane nk'ubu mu mpeshi dukunda kurima ibiharage nubwo tworima ibindi birahaba nkaha ayo tuharima ibiharage byari kuhaba ariko dushaka kurima ibintu bitandukanye turima ibintu by'ubwoko bumwe ni ukuvuga nk'ubu mutegereje kwimbura iki ibiharage byo tuzimbura cyane ubu ego biraboneka aha bigeze bavyita gute biracari niho bigisokorora twovyita gute nk'ibi biharage aha bigeze twava tuvuga ngo bimeze gute urabona hari ibiharage umuntu agitera bimeze bakavyita imigondoro ngibi ndavyita urubunduro urubunduro prince ntavyatsi na Fridore nawe nyene muri no rugendo turi kumwe niwe bariko arafatana n'amafoto numvise ko bavyita urubunduro hejuru y'urubundu iyo bibandanije bica byitwa canke hagati yuko vyeze umuntu abisarura nta nditsina rihari urabona iyo vyegereje kwera iyo bigira bidombagize guhiye ntajya urabona bigira vyerekana gaharawe aha ni kinure kidacanze urazi imihanyu yavyo isa n'agahama iratukuye iyo bigira bidombagize guhishira ibyo twita urubundo aha rero ku mutumba wanyu igiterwa mbumbarugo ni icahe ibiharage ibigori n'ibitoki cyakushike ngaha mu kiguharabe naho nyene ibitoki biba bisa neza Prince gumuza wakaye muzehe aranatunze n'inka nziza bashitora ndabitegera neza kuko ibitoki biteragira kujya kwibiharage ukunda byinshi ukabura na kimwe nguri ibitoki nkongera nkabura n'ibiharage urabona n'ibitoki ndabitera ku metero za kure nako wow kandi rero mumeze nk'abitavye akamo ka leta ko kurima kijambere kuko uravye nk'ibitoki uburyo biteye mu rugero ruteye igomwe iyi ni porogaramu nishiramwo kuko hariho abahora baza ngaho iwanje ngo je narahoneje ibitoki kubera ntabiteragira negera nije mbura ibitoki nkongera nkabura n'ibiharage kuko ibiharage nubwo isi bari nziza uteragira ibitoke byinshi ntibihaha ni ibintu wigishije wewe nyene ubwawe canke n'ubumenyi warahuye ahandi n'ubumenyi warahuye ahandi n'inyabarega yose nubwo itubakiye aho irahari je nubwo ntari mfise inka inyabarega yamaho nubu yankeneye kwimba n'iyindi je mbonye nk'umuntu avumburiye umwavu hejuru sindamushimira kuko umwavu ni mu nyabarega ugundana akanovera okay mutatu gushimira cyane nizere yuko mwiteze umusaruro umeze neza kandi bizakomeza oya byukuri umusaruro nzowuronka none ko ntajya ngo mpeze kabisa
This is Flash TV. We shine to progress.